Mwaramutse abandi nabo mwiriwe, nizere ko meze neza aho muherereye hose. Kaze muri baho ibiganiro biremeshwa na Nathalie na Olivier. Tuba mu gihugu ca Canada muri province yitwa Quebec. Turabahaye ikaze mu nzu yacu aho muri, namwe muraduha ikaze aho muri, aho turiko turasangira ku biganiro cane cane tugeze muri tema aho turiko turiga kuco turi vy'ukuri. Twarabonye arafuwa pase yuko abantu bashira amaso cane ku mahema tugenderamwo kurusha kumenya banyene kuyagenderamwo. Naco gituma ijambo ry'Imana ridusunikira imisi yose iyo ririko riraduhanura ritubwira ngo ntimwihute guca imanza. Kubera iki twihutira guca imanza? Bihwanye nuko tubona amataye y'amahema abantu babamwo, amabara y'amahema abantu babamwo, ariko ugasanga urapashije imyaka yose ntiwigeze umenya nyene kuyibamwo. Naho rero Imana iduhamagarira kwinjira en profondeur. Ni naco gituma Bibiliya kenshi ikunda kuduhimiriza kugira une communion fraternelle, ikintu co gucudika mu buryo bw'impwemu vy'ukuri. Apana ibintu novuga biri superficielle, ibintu biherera hejuru gusa, umuntu atinjira ibwina, ibintu vyo gufentana no gukangana gusa, kwerekana yuko umetriza uzi ibintu vyinshi n'iki. Bene data, reka nsubire ndababwire, Yesu agomba ko tubaho. Burya ikiruhisha umwana w'umuntu kimuvako. Nico gituma ari vyiza yuko ijambo ry'Imana yavuga ngo abantu banje bishwe no kutamenya. Abantu barishira mu bintu vy'ivyondo, mu bintu bibazirika, mu bintu bibaruhisha. Ese akakubwira ati erega naje kugira ubeho, naje kugira ngo ubohoke, naje kugira ngo uruhuke, naje kuguha ubugingo budashira, kugira ngo uruhuke, kugira ngo ube mu mahoro. Rero ni naco gituma turiko turakora ibi biganiro, twizere yuko hari abariko barafashwa, kandi turashima Imana ku bantu batandukanye baturungikira intahe, baturungikira ibibazo, badutelefona. Sinobabwira amasaha tumara ku matelefone turiko turavugana n'abantu, tubakonseya, tubasengera. Turashimira Imana rero kuri abo bose bariko barafashwa mu buryo bumwe canke ubundi. On est là pour vous servir, pour servir le Seigneur votre Dieu, Imana yanyu. Hama na cane cane turashimira bimwe bivuye ku mutima abantu badutera intege mu buryo bumwe canke ubundi, abadusengera, abadushigikira, abaduhezagira. Nukuri Imana ibahezagire. Nagomba guha Nathalie nawe abaramutse. Nongeye gusubira kubaramutsa. Nukuri nkuko revyevuze turasubiye kuba tumiye muri salon aho tuba tuko turatera inkuru, tuko turaganira, tuko turaca imigani nkuko babikora kera. Rero ndashimira Imana cane nukuri kuba turemesha abadufasha vy'ukuri. Rero naguma bandanye kwicacigwa twako turavuga, kuko nibaza ko ari icuga gikomeye cane vy'ukuri. Umuntu agitahuye abafise urufatiro rwiza. Iyo umuntu amaze gutahura canke yasubije amaso inyuma agatahura yuko turi abantu b'imwemu, dufise imishaha kandi tuba mu mibiri, nibaza ko acanatahura n'intambara zishora ziba mu muzima bwiwe, ibwina mu mutima wiwe. Kuko ndazi ko hari abantu benshi cane bakiriye agakiza, baravuga bati Mana ndaguhaye ubuzima bwanje n'ibiki byose, ariko ko baraba intambara bafise muri bo, bagateka bakavuga ati je nibaza yuko Imana hiri irarusha no kundaba, ntibishoboka, afata ingenda yoherehereza bayi tuzoba dusubira. Kuko numva umenga je ne t'honore pas, hari ikintu Imana nteko ndakora, hama akagenda akagaruka, umenga ubuzima bwiwe bwamabuhindagurika, ico bita mu gifaransa en dents de scie, yagiye yaje. Donc uvuga ati uyu muntu afadika, peut-être afise intambara ziri muri we mugo atumva. Eske yabaye umuntu w'intege nke? None yahevye Imana? Ugasanga hari igihe yibaza yuko vyamugoye. Bene da biratworohera twebwe hanze guca urubanza, mugabo burya umuntu indani ni wabagowe, ni wababona intambara. Ndakunda igihe Yesu yigeze kubona umugore w'umusambanyi bamurunzane, ati bon bashaka kumupyeja. Aramubwira ati Yesu, ati umugore yafashwe asambana, ati rero amategeko ya Mose aroroshe, umugore nk'uyu no kumutera amabuye, none wowe uvuze kwiki? Hama aranuma aratekereza,
hama acara ababwira amajambo ati mbega udafise icaha namutera iyo buye rero n'abakomentateri babiri baravuga ati udafise icaha nk'iki baraspecifia kuko ari igihe twigira abantu b'ibitangaza ati no kama mfite icaha naco ndakorako ivyo biri sujet de discussion vyo ntitwobijamwo cane ariko dufata icaha canditse ico nkundira Imana nuko iyo Yesu avuze ati mbega utaracumura namutera ibuye nuko ni ijambo ry'Imana riraja ibwina iyo aba ari umuntu asanzwe bari kumuhaririza ariko kubera ari Imana iryo jambo rya Yesu ryaragiye ibwina rirabakorako baca bava ngaho umwe wese aragenda ngo bivanye bitanguye ku muntu akuze cyane bisigura ko abakuze no mu vyaha gushika kuri mutoyi nakunze cyane ijambo Yesu yabwiye uwo mugabo ati va je ne te condamne plus et ne pêche plus nugende nanje sindagucirira urubanza ntusubire gucumura bene data iyo umaze gutahura ko wababariwe iyo umaze gutahura yuko wabohowe ko mu kwakira Kristo Yesu wakira muri mpemu uba uronka mpemu shasha dayo hariho n'igicapo wigeze kumbwira rafa passé nibaza kuza gutanga chimoteri n'umuduga nibaza ko nashonye keza kudufasha kugira dutahure vy'ukuri icimana biri kirakora icibikira gongora mu buzima bwacu kuko hari igihe vy'ukuri nk'umugore afise imbanye iyo afise inda aragirirekwe kubeka hari ubuzima muri we buraza ariko ubwo buzima burya bugwana nawe hari nk'umenga ni nk'intambara entre we ubwo buzima bw'umwana ariko arakura muri we nawe nyene ariko gushika naho batsanka batangura kumenyerana umuvyeyi akatabara kakira iryo reko rikagenda rero nibaza ko ari muri ubuzima spirituel bahora buzo ugasanga buteye ikibazo mu entre gime buryo bw'umushaha hariho intambara iyo ntambara mbe ibera hehe none ibera mu muhemu ibera mu mushaha hamare n'ikibazo nako wajije guheruka hari abantu benshi babapagane by'ukuri tubona ko abantu b'intore bafite imico myiza vraiment bisoneye baterura batavugira sinzi bafise ubarabiye hanze uvuga uti yo ni ntore cane no habamvuga abantu bafise ya tempérament twavuga ya phlegmatique kuvuga uti nukuri uya muramudendereje vraiment uye nijuru azorijamo ariko nabandi uvuga uti uye muntu yarashinze ntahe kandi twaramunye avuga yuko yakiriye gakiza ati mugabo itabi baracagwana none iyo muntu yarakijijwe ntiyakijijwe biratworohera guca urubanza n'ingoga kubanguka none ivyo vyumvira kwiki numva ari ibibazo vyinshi kandi birimwo ivyigwa vyinshi ikibazo kimwe umuntu agiye akagifata ukwaco kirashobora kuvamwo amasaha y'ivyigwa canke y'ibiganiro ariko kimwe nobanza kwishura kuri ico kibazo waruvuze kibazo nyamukuru kumbure tuzogira muri audio ikurikira tuzovugana ko cari ico gukizwa mbega naho umuntu akizwa ahariyo ariko tugarutse kuri ico kibazo warubajije mbega ko ari abantu ubona bakijijwe mugabo kabona muri comportement yabo cyangwa ko babayeho umenga hari ibintu bariko baragwana navyo rimwe na rimwe ubona abantu bitwa yuko batanakurikira Imana batanagomba n'Imana batagwana navyo cyangwa batabamwo ukibaza uti none nuko bakijwe cyangwa ntibakijijwe cyangwa n'ibintu batubesha nagomba kubabwira yuko burya iyo umuntu akijijwe ico tuzogisigura akizwa mu mpwemu burya impwemu niyo ikizwa sivyo Bibiliya iratubwira mu Banyefeso twarahavuze ikigabane cya 2:2 abatubwira ngo mwari mwarapfuye kubera ibyaha n'ibigabitanye mwagenderamo kera ngo ariko ubu yabahinduye abazima ni ukuvuga ahari hapfuye niho yagize muzima rero nimba mu mubiri no mu buto wawe utari warapfuye siho yagize hazima bisigura yuko yagize hazima hari harapfuye kandi naho nturi conscient naho aho naho ni mpwemu mbega gatoyi reka ndababwire kuca ari c'urupfu Bibiliya isezerano rya kera ryanditswe mu Giheburayo isezerano rishasha parti nini yandikwa mu Kigiriki iyindi parti ntoyi yandikwa mu kico bita icyarameya n'agace gatoyi rero mu Giheburayo iyo bariko baravuga ijambo urupfu ni ijambo twebwe turyumvise tumva umenga no guhera cyangwa ikintu qui arrive à la fin giheze gishize cyangwa giherengeteye gisambutse
ariko mu giheburayo ijambo bakoresheje bariko baravuga ku byerekeranye n'urupfu ni ijambo rigomba gusigura gutandukana. Ni nacyo gituma Bibiliya iriko iratubwira turiko turayiga itubwira ubwoko butatu bw'impfu. Ubwoko bwa mbere ni ubwoko bw'urupfu bwo mu buryo bw'impwemu. Niho ijambo ry'Imana ritubwira igihe Imana yabwira Adamu na Eva umunsi muzojya kuri kiriya camwa nta kabuza muzopfa. Ariko iryo jambo mu buryo bw'igiheburayo bavuga ngo umunsi muzojya kuri kiriya camwa mu gupfa muzopfa. Nturumva? Ariko mu gusobanura ku buryo umuntu akoresha amajambo umuntu ashobora kumva ni ukuvuga umunsi muzojya kuri kiriya camwa muzopfa musubire mupfe. Bica bikonfuzinga. Niho rero uca ubona ari mu gifaransa ari mu cyongereza cyangwa mu kirundi umenga baca bagomba kwerekana yuko hari accent cyangwa bahashimangira rwose bakavuga ngo nta kabuza muzopfa. Mugabo hajya urupfu rurepete deux fois. Bisigura yuko hariyo urupfu rwa mbere ruzobanza. Urwo rupfu rero ntiruzoboneka mu buryo bw'amaso. Ubwo rero nabwo ruzoca rwatse n'urundi rupfu igihe n'abarema ntari narateguye. Ni urupfu rwo mu buryo bw'umubiri. Aha muhumve neza harakomeye cyane. Iyo ijambo ry'Imana riko riravuga urupfu ntiriba ririko riravuga ko ubuzima buheze. Kandi nagomba kubabwira ari abapagani ari abakirisu umve nta n'umwe azopfa dans le sens iyi tumenyereye yo kuvuga ngo ubuzima buraheze. Kuko kuzibangana iyo tuvuze urupfu nababwiye ni ijambo risigura separation gutandukana. Rero Imana iriko irababwira umunsi muzojya kuri iki camwa muzopfa hama mupfe canke mu gupfa muzopfa amourant vous mourrez. Rigomba gusigura iki? Rigomba gusigura ngo umunsi muzojya kuri iki camwa muzopfa d'abord spirituellement hama après bizokwantrena la mort physique. Muzopfa mu buryo bw'impwemu mu nyuma bizana urupfu rwo mu buryo bw'umubiri. Mbega urupfu rwo mu buryo bw'impwemu ni iki? Twavuze ko ari gutandukana. Rero Imana yariko irababwira impwemu yanyu izotandukana n'impwemu yanje. Iyo rero mpwemu y'Imana igiye itandukanye n'impwemu y'umuntu. Iyo bavuze ngo l'homme est mort spirituellement umuntu arapfuye mu buryo bw'impwemu ntibisigura ko n'impwemu yapfuye itakiriho. Kuko wibuke ko abapfumu bagenda mu isi y'impwemu bakoresheje impwemu zabo. Urumva? Donc impwemu yabo iriho mu buryo bwo kuvuga interaction iriki ariko ipfuye mu buryo bwo gutandukana n'Imana. Imana ishimwe cyane. Nizere ko amuhatahura nimba mukeneye ibibazo ntimuze mutinye kubaza tuzobifatira umwanya tubisigure cyane. Rero ubwo rupfu rwo mu buryo bw'impwemu ruzana urupfu rwa kabiri rwo mu buryo bw'umubiri. Ubwo rupfu rw'umubiri nabwo ni uruhe? N'igihe impwemu yawe ifatanye n'umushaka uko biri kumwe nivyo bikugize. Igihe bizotandukana n'ihemba. Igihe bizova muri ya nzu bimaze igihe bibamo. Ni ukuvuga ikintu gitumye impwemu yawe iguma ngaha ku isi ni kimwe nuko kiriho mu buryo bw'umubiri. Umubiri ni wapfa ni ukuvuga ni watandukana n'impwemu yawe impwemu izoca igenda isubire mu isi y'impwemu. Hama urupfu rwa gatatu Bibiliya itubwira cyane cyane turusoma muri Zaburi ubwo bita la mort éternelle. Ni ukuzotandukana n'Imana ibihe bidashira. Niko Bibiliya itubwira. Rero turiko turavuga ku vyerekeranye n'ivyo abantu bakijijwe n'abadakijijwe. Mumenye yuko abadakijijwe batandukanye n'Imana, impwemu yabo itandukanye n'impwemu y'Imana. Hama abantu bakijijwe impwemu yabo umve ntiyahinduwe nshasha. Oya, impwemu yabo yarapfuye. Imana ibaremera impwemu nshasha. Niho Bibiliya ivuga ngo nzobakuramo umutima w'ibuye ndabashiremo umutima w'inyama, umutima mushasha. Ntirikivuga iki gipompe gitera amaraso, irikivuga mu buryo bw'impwemu. Niho ijambo ry'Imana rivuga ngo ibya kera biba bipfuye cyangwa biba biheze ngo ibihe byose bicitse bishasha. Naho
hari n'amajambo abakirisu basoma bagacanganyikirwa bakayaca ko bihuta. Ijambo ry'Imana rivuga ngo twapfanye na Kristo. Ninde yapfanye na Kristo? Nubwo rugezo rwo mu buryo bw'impwemu itariyo, yapfuye. Twapfanye na Kristo, yarapfuye. Ubu ufise umutima mushasha, ufise impwemu shasha. Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga kuri caremwe gisha. Rero ivyo ni ivy'impwemu, ariko ufise umushaha notanga imaje zibiri, ariko ngomba kuzintroduiza tuzozivuga ko ubutaha. Natali yavuze ikintu c'imotere, aravuga ni example namuhaye nkunda kugereranya. Novuga umukirisu ni nk'imodoka yagize accident, ya modoka ebana yaparanganye, kandi imodoka zigize accident ziparangana mu buryo butandukanye niyo vyahuye. Hari igihe ubona imodoka ukavuga uti yabaye ubunywenyu, yindi nayo ukabona yuko bayibomye cyaracyari ivyizigiro. Rero twese ariko imoteri yapfuye, twese imoteri zari zarapfuye. Imana niyaje ngo irepare imoteri, yakuyemwo imoteri ishiramwo nshasha, yadushizemo umutima mushasha. Turi vyaremwe bisha. Ifo kwiki kintu kikuja mu mutwe utahure kuri caremwe gisha. Rero yagushizemo moteur nshasha. Muri moteur nshasha bisigura capacité nshasha, bisigura ubushobozi bushasha, bisigura ukururwa bushasha, bisigura fonctionnement nshasha idashwanye n'iya kera cyane gose. Urumva? Ariko rero iyo moteur nshasha hari amakonekisiyo itegerezwa kugirana novuga na l'ensemble kugira ngo ishobore kugenda neza. Rero twavuze ivy'isanganya byahuye n'ico twokwita karkase, ca kintu kiri imbere kigaragara. Ico cara tole, urumva cara bomotse, cara kubiswe n'ibintu bitandukanye. Ni nkaho haje ibikamyo biraboma ko, haza amabuye baratera, haza harababaye kurusha abandi, sivyo? Bihwanye n'ubuzima bahuye nabwo. Rero aho iyindi imaje ngereranya nayo ame ndayigereranya niyo tore niyo karkase, hama ame nkayigereranya iyo dukoresheje ikinyabwonko ordinateur nico nita disque dur, disque interne. Iyo disque interne ni ahantu harimwo ama information bagiye baruzuzamwo. Rero nawe ubuzima waciyemwo ame yakiriye ni disque dure, yakiriye ni carte memoire ya telefone, irimwo ama information atagira uko angana, kandi sero ama information kurimwo réponse uhisi, reaction zawe zihwanye n'ingene wabomwe, bigahwana n'ico wibitsemo. Imana ishimwe cyane. Rero nico gituma Yesu yari karavuga ati icaha sikija mu muntu nikimuvamo. Ahandi nabo bakavuga c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Hajya bavuga le cœur, c'est pas l'esprit, c'est l'âme. Urumva icuzuye muri wewe mu mushaha wawe nico kizoseruka. Imana ishimwe cyane. Reka tuzobidevelope ko hinga mpena tarisi zico yovuga arangiza. Nukuri iki kigo ni cigwa kidasanzwe gikomeye cyane, umuntu anabishoboye anayisubiremo bishobotse kugira atahure ko mu buryo mu gihe tuzovuga ku byerekeye ibikomere byo mu mushaha, atahure icimana izo bikirakora mu buzima bwiwe, atahure icimana ico imana izo bikirakora mu buryo bw'ukuri, kuko hari ibintu byinshi twasengeye tutabonye bihinduka. Kumbe ntitwafashe umwanya wo gukura muri disque dure canke muri carte memoire ya telefone. Abantu benshi barabambwira ati Natali nsubiza unyudegekire, ati nasanze hari umuntu ya formase telefone yanje akuyemo ibintu byose. Cyangwa ntangora ntigenda zigusubiza. Donc hari gihe tugira ingorane, ariko ori ingorane ko zidukuramwe ibintu habwo zidushiramwe ibintu bibi. Rero ugasanga ijambo ry'Imana riza kugira iki, riza gukuramwo ivyo bintu. Wa mutima w'Imana mushasha washizweho ujejwe gukura imicafu indani, ukagongora ahagonzwe, ahagize gute, wagize bakuga kwakubiswe buke, Imana ishimwe. Ariko nta numwe atigeza agongwa, nta numwe atigeza kubitwa. Rero ugasanga
uko uyihereza uko utahurisha igico gikorwa Imana yakoze noneho uranaruhuka bene data mumenye ko muri vyaremye bisha kandi mu mpemu zanyu mufise ni capacity idasanzwe uko niho tuzobibona ijambo ry'Imana ko bivuga niho data na mpemu yera baba mu gihe wakira gakiza rero kuba le temple du Saint-Esprit kuba ingoro ya mpemu yera bisigura ko umuntu udasanzwe nuko gusa satana bitwibagiza rero Imana ibahezagire cyane mubandanye muhezagirwa mudusengera mugira umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye naho muri